Hodi. Karibu. Meze neza. Ndashobora kwinjira? Oya, ushaka ingaha urondera iki? Ntunzi. Oya. Kandi muhira. Papa yarambuje kuza ngaha wewe. Umva Miya yagize ikibazo, twaga n'umuhungu amutera inda, uwo muhungu aramuheba. Kandi ntawe tuzi twebwe ngaha mu bisanzwe. Papa wacu ambwira ati wewe rero ku kazi kawe kugira ntigahere, ntuzowemere ko Miya yinjira ngaha. Yiwe, sio kazi sana. Sinabizi byo murayinda Paul aze muza kumusaba ikongo Paul ari ngaha. Uza kumumviriza. Uraza kumubwira ko je namye ngaha. Cameraman. Kubwira ko je basize kumbwira ko negeze kuza basi. Bananyirukana genda nyaruka. Genda. Basize kumbwira ko bananya kazi wawe. Bakunzi ba STV. Turi cameraman. STV, every story matters. Hano twashitse ninga. Ni ngaha nyene muhira. Yego. Ni mugabo je ibintu byo kwinjira impande mu mpangu z'abantu. Je biraza kuntera ikibazo. Oya we nugira ikibazo je ngaha ni muhira ni wacu. We nta na kimwe. Ahubwo gusa reka tudodore ubonye ndazi baratwugururira. Uravyo je nibaza ntibiza kudutera uruhagarara. Oya nta ruhagarara prima mugabo reka turaza kuraba sinzi. Turaza kuraba reka tudodore. Bakunze ba STV mwarabaye natwe kuva intuze gitangura love story gitangura mwarabaye natwe reka turabe ukuntu bizagenda mwazi yuko twaciye mu bintu byinshi bino munsi zivyo biza kutunanira reka tudodore twumve bakunze ba STV yuko baza kutwugururira ya dodora rega ni wanyu nta na kimwe nugira ikibazo. bakunze ba STV mugumane natwe murabe ukuntu bizagenda byose turaza kubibona. Bakunze ba STV baje kugurura. Hodi. Karibu. Meze neza. Ndashobora kwinjira? Oya, ushaka ingaha urondera iki? Ntunzi. Oya. Kandi muhira. Papa yarambuje kuza ngaha wewe. Papa wanje kubuza gute? Urashobora kumbisa nkinjira? Oya. Nta na kimwe reka ninjire Yarambujije. wavuganye nje asange ngaha. Ngumbwire impamvu ukeneye kuza ngaha kandi yarambuje kwinjira. Bakunze ba STV reka twinjire twumvirize ukuntu bimeze. None sister. None ko habaye. Umva Miya yagize ikibazo, twaga n'umuhungu amutera inda, uwo muhungu aramuheba. Kandi ntawe tuzi twebwe ngaha mu bisanzwe. Papa wacu ambwira ati wewe rero ku kazi kawe kugira ntigahere, ntuzowemere ko Miya yinjira ngaha. None ko Miya twatuje kumusabira ikigongo, Miya twatuje kumusabira ikigongo twumve ukuntu vyogenda yuko yiwe sio kazi sana. Sinabizi byo murayinda Paul aze muza kumusaba ikongo Paul ari ngaha. Kuko yarambuje ko yinjira ngaha. None twe twatuje kumuraba kubera Miya uratwe yagize ikibazo. Ko nawe ashobora kugira umutima ukumva yuko umwana ashobora gusubira muhira. Ibyo ndavyumva kugira akazi kanje kabandanye nta kuntu yo kwinjira urumva ko bambuje ku kazi. None Miya ibintu byo. Turashobora kwinjira ukicara tukabanza tukamurindira twavuye kuri telefone naco. Steve bino bintu birakaze. Cyese no kuntu biza kugenda mwandaye mugumaye natwe. Ingo nta na kimwe guhuri cyane. Miya ngo nihaza kugenda nawe. Je nije tuza kwivugana na papa. Uyu ntacu n'umukozi nta na kimwe azi. Kabakunze ba STV twanya twicara tuyage na Miya gatonya ubwo turabe ukuntu ibintu biza kugenda. Ibana ni hatari. None Miya ribaza biko biza kugenda gute. Ndibaza harimo ibintu by'ishavu ntaco mugabo birazogenda neza nk'umuvyeyi n'umwana. Miya papa urumva kakaze kandi urumva ivyo nitwabigwamwo. Mvuganira ngaha mu bisanzwe banza telefone papa wiwe hama aze muvugane. Ino birakaze. N'umutama wagaze gushika yose kwe. Jewe twavuganye ufite ubwo wabwiki. Yarambujije niyo mpamvu. Uje ko Miya swa kuza ngaha. Ntegeza kubuza rero kugira akazi kanje kabandanye. Nese umwana wiwe. Sinzi wowe mu telefone aze hama muvugane. Oya je ntabara basi wumve yaranyirukanye byagenze gute. Jewe niko yambwiye uko nyenesha. Nje ngamuhira. Kuburi mu bihanda byumva ariko jewe papa yambwiye uko nyene kandi umva ko ntegereza kugira amategeko boss ambiye. Je na wowe ntacyo tuvugana je mvugana papa. Hari kindi? Sawa mu telefone aziro hama muvugana. Abakunzi ba STV ibintu byafashe intumbero mwumva Miya urumva yuko bakuje no kuza ngaha urumva ibintu biko biraza kudukwegera Miya. Oya reka tuvyizeye katana kemeza kugenda neza ntacu. None wewe mbenda kubaza kandi by'umugabo wa Miya urabizi? Ikiganiro twakoze ubwa mbere n'umugabo wenyine yandondeye.
ya sishatse kuvuga makeya cyangwa mvuge menshi Yep. gusa kuri makeya nakwituwe wewe kora biba bivana n'ingorane nari nageze wumva afise ikibazo mu rugo jewe n'umukenyezi wanje nama numva mvuye muhira acengiza abagabo mvuye muhira acengiza abagabo ndavuga ati none deja nk'ubu nzoca nkora iki muri uwo mwanya nzokora iki nzohamagara igipolisi mpamagara ubucamanza mpamagara umugenzi cyambona ati ninatuma ko mu journalist imbere ya kamera azoca vyerekana imbere ya karubanda bose babibone bavuga ati kumbe kwa kundi n'ukuri urumva mugabo mu nyuma yaho ibintu ukuntu byagiye birakurikira none gute ashobora kwangira umwana wewe kuza ngaha birashika kimwe gusa ivyo nokubwira ibintu vyame aho vyihoza ukabihagarika. akunzi ba STV tumaze kubona byinshi kabisa ibintu sino bisabira umva Miya none ni muri scam nta na kimwe waguma ngaha turamurindira ntacu. Miya none wumva gute Nyubahiriza umviriza nyubahiriza kugira akazi kanje kabandanye singine ko akazi kanje gahera wewe sohoka uraza kwinja power yaje hari ngorane. akunzi ba STV je nibaza yuko twomumvira kweri cameraman uvyumva gute Uza kumumviriza uraza kumubwira yuko je namye ngaha. Sohoka cameraman Ko je basize kumbwira ko negeze kuza basi none jewe yaranyirukanye byagenze ko ngari muhira. bakunzi genda Basize kumbwira ko banane akazi kiwanje bakunzi ba STV turi cameraman abusohoke cameraman rega ni hatari genda mumvise genda uza kumubwira basi ko nari naje sivyo. turiruka gende bakunzi ba STV ni hatari Wabonye kweri ibintu ni hatari ibintu nakubwiye ko ibintu bitoroshe ntivyoroshe. Miya none Miya no muhiri wanyu byaranse Miya urana Nakubwiye ukuntu byagenze ni kurya nyene papa n'umuntu akazi cyane rero ibi bintu bakunze ba STV je byancanze mubona bizohera gute je ndasavye mumbwire ukuntu bizohera no kuri kwimana kuri ukuntu mufasha n'ukuri ni kuraba ukuntu ufasha nk'umushinga nawe nkawe natoye. Miya umugabo yaragiye umugabo ni muri wa kuvugana inzu washatse kuyisubiza washatse kuvaho Miya ibintu ni hatari Miya None ndabigenza gute ntatashe muhira ntasubiye muhira nco ndabigenza gute ahubwo no kuraba ukuntu ufasha wenyene ko wawe ni ubizi neza. Cyane nagerageje kuza abakunze ba STV kugira turabe yuko umwana yosubira mu rugo kugira turabe yuko umwana yosubira muhira abavyeyi bakamwakira mugabo urumva umukozi wenyene murabona ngo nadusohoye ibaze yari sebuja yari sebuja no kuraba ukuntu ufasha nyene iwe ni nkawe mfise wenyene. ibintu biragoye bakunze ba STV twagerageje turaraba yuko Miya yosubira mu rugo ariko mubana ko byanse none Miya muno mwayukine dukora ikubona ko byose amapoint yose byo gukora yose byanse oya no kuri mu minsi za no kuraba ukuntu ufasha no kuri kubera je simbona ukuntu bizogenda natoye nkaho nk'umushinga nahe wowe uzi ukuntu byagenze ahubwo n'inzara iranyishe nirewe ntariye ubu sinkiteka ntaraso nkironka warako n'inzu nayisubije ahubwo wobugize neza umama yari yo gufungura. akunze ba STV twaragiye turagenda kuraba umugabo wiwe turaraba yuko vyokunda mugabo byaranse dusanga umugabo we karamucitiye umugabo we nawe ubuzima nawe mwabonye ikiganiro cabaye bwa mbere yuko nawe nyene ari karondera akazi nkuko nyene Miya nawe yavuye yamaze gutanga inzu aje gusubira ku bavyeyi je simoni ikintu twokora canyuma kamwe abana bigende gute simoni ukuntu vyogenda oya ni mama yera no kuri yo gufungura uzobukozi kwana no muhera ko bananyirukanye ubona noca nirwa ndiye he akunze ba STV ibintu bigeze habi no kuri kwima Miya je amahera mfise nagenda ni makenya akunze ba STV bana ko ibintu bitaba vyoroshe ubuzima buba bwaragoye ibintu byataye n'umutwe je nabuze no kuntu bikora ariko twizere je sinzi ikintu twokora katugarukize ngaho iganiro uko numva nanarushe mwana aho twahereye ngiye kumuraba sanga ariko aramwimuza sanga ariko arimuka Miya reka dusezera abakunzi ba STV tuzobonana ikindi gihe kugira tuze turabe ikindi twogufasha siko vyoba vyiza ahubwo uzorabe no nejo uzoze tugira tubiheze abakunzi ba STV rero mwabonye ukuntu vyagenze twagiye iwabo baratwirukana mubonye ukuntu batwirukanye badisebuja naho dusanze hajya vyari kuba ari ibintu bitoroshe rero nta kundi rero ni amusore wanyu aguma bahereza ibintu bimeze neza kandi tuzosubira duhure mu kindi kiganiro aho butaha.
STV, every story matters.